je ngo manigishe abantu banjirira abantu bankurikira nukuri ibi bintu igihe wabimbarira burya rero nari nzi ngo ni ibintu bisanzwe uratse wumvira kabiri kose umbwira ko ushobora kwinjiza amafaranga atana kimwe ukosomye ngaha ku mbuga ngurukana bumenyi. Abantu bo mu Burundi birirwa baragura amayinite baraba ama YouTube bakina amavideo ibintu bitagira akamaro kandi hari ahantu ushobora gukora. Je ndumiwe mbonye barinjije amafaranga angana gutyo gushaka amadolari 50 ibihumbi 350 ata kintu ukosomye. Hewe nyereka ndiko ndafata aga screenshot ndiko ndarecordinga je shaka video ndagaha abantu nyereka hajya winjirije ajya amafaranga mugabo ubuzi yuko nshashira ko nimero zawe uzoce wigisha abandi bantu sivyo aho nayinjirije ni ngaha shikira ngaha aha mbona 50 point 50 aha ni hashiki sibura hanyiri harashiki no ya haniho yarari rero urumva kubera ko naroti hasigaye yaya ayandikira kiramo nako haja makweli hana makweli ira kugira ndabigusiguri apana ntuvuga amadolari 350 sigura amajambo makeya basi sishaka ko biba birebire kubera nta mwanya mfise mugabo ngomba kano ka video ndaga abantu bankurikira no kuri baziba kuko narabonye ko ari ivyo na jewe yaratangiye kuza ko jako mugabo je nta kanya nobona ko bisaba ko umuntu afise umwanya wo kugumara yicaye araba ka video agira iki jewe nta mwanya nobona ko mba ndiko ndatabara abantu bagowe ariko mu majambo makeya bigenda gute kugira ngo umuntu uje amahera iminota 2 amahera uko ugira umwete byonyene ukoresha n'amamiga yawe byonyene nta mutahe ushiramo ugakora hari igihe n'ukwezi kudashika ugasanga winjije idolari 10 rero si ni application yonyene hariho n'izindi usanga dukina ugasanga aho mu kwezi kuti dolari 50 kuzo application zose bagenda bahemba $10 urumva rero uci arotira $50 mu kwezi kumwe usanga uba ahantu ya gusa ugasanga urafise akanya cyangwa ukaba mu Burundi ugasanga ugura amamega ayo mamega akazohera atakintu kimwe yakoresheje kurumva ko ari ubuhombo mugabo uciye wigira muri no application ukavuga ati ndahevye amasaha 2 ukaguha amasaha 2 kino musi wose bo bakora ku masaha kandi aba bakwandikira akakuja kwa TikTok uzorindira amagift abantu baba guhaye aba wandikirwa ku masaha uko ukora isaha nuko uba wandikishije urumva nta musi numwe ubaho ubomba kiretse wowe nyine ari wowe ugiye bwo kugira bwo gukora ubu jewe ryari narotiye nari nakwije $30 urabona ngaho aya n'amahera naruti nukuri kw'Imana atari ivyo 30 boro ni $10 $29 urumva ko ari dolari warutuye amadolari 29 n'ibice 75 no kuvuga hewe ni menshi no kuri urumva rero kuri nta mutahe mba nashizemo amayinite yawe gusa yonyene kandi nta n'umwanya munini bitwaranye hahandi nyine uvuga ati umunsi ndihaye isaha 2 zo kuja kuri live kuko ukora live ukicara no kuri party naho nta kuri Facebook amazina yawe witwa gute baje kuza kukuraba nitwa Kimana Consolate kuri Facebook yawe Kimana Consolate nyene barabizi namaze gupostinga se hanyuma utanga telefone kugira baze barakwandikisha bashira muri groupe bashira muri groupe berako ndafise nimero ya privé yiwanje reka nshishirako ahubwo ijya link bafyonda ko binjirireko abandi binjire no muri groupe ego vraiment ibigenda bikora mu ntumbero yo gufasha abantu kuko maze kubona ko ari ivy'ukuri no kuri kwinjiza amafaranga atakintu bigusavye ege kera bazumva abandi ngo zana ngo mutahe ngo w10 ngo zana mutahe ngo wa 50 bagaca babiba ariko ibintu
ahubwo je urabona abantu amarengira ava mu urabona abantu kuzimu mugabo wewe urabona abantu ninjije ryari bageze mu 60 urumva nta n'indwi zibiri ziheze bakoze kuko hariho ukuntu wandikishije kwinjiza jewe ndakubwira wandika ushobora kubwira wandike cyo muri Afrika ndakubwira naho ramvuga Canada ariko nahinduye kubera namaze kubona ko ariko bavuga menshi mu Buhindi wanditse indusho mu Buhindi complete wandikisha ku isaha 15 by'amarundi by'amapoint nari mu bice bitanu by'amapoint eka uko mu biharuro uzobibigisha je nta mwanya afise reka ngarukize ngana nashatse 5 minutes zonyene ariko ndagushimira nimba ataco wongera ko mu view ibindi uzobibigisha nibaza sivyo uko ndahari nzabigisha kuko abantu baba badukurikirana bafise umutima w'urukundo kuko like na mega yiwe nawe ubonye ahantu nawe ashobora gukura ya mamega uca wikura gutegereza kumubwira kugira nawe yirondere kandi nasanze twebwe abarundi tunegirija ibintu turanegirija abandi bantu mu bindi bihugu baritaho ibintu by'amagame y'amatelefone koje ama application menshi ndayakura kuri aba bana ngera ngaha n'abana b'imyaka 8 ariko umwana umwe wese afite telefone irimo amagame akina kandi binjiza amafaranga ibyo muri Afrika iwacu ndazi mu Burundi wacu ntabihari kuko muri Afrika muri Kenya bo nivyo bibatunze no mu Rwanda abajeni bamwe yego vuba jewe gihe babimbarira nari mfize akanya naragiyemwo ahantu ndiko ndatripota ncasanga hari abantu bakobwa abahungu bariko baraganira umwe niwe yanyereka ngo rega urabona niwe yanyereza n'ukuntu bakora kugira ngo bemeze iyo bamaze akanya bicaye ku gatebe hanyuma chandamye umuntu aranyereka ariko mugabo je nyene mu by'ukuri mba mbona nyene n'amahera makeya nto atomboza gufasha abantu ariko ntihabuze abayakeneye mu by'ukuri boza bakinjiza ayo madolari 50 10 20 5 kandi akagira icyo bamarira ushobora kuba uri ku kazi utarahembwa wabaye urikinira ya ma application bivanye urashobora kuzikina zose uzikinira arimo kavuga ati ndihaye amasaha ngahire kuzikina urafise iyi application mbere yo yoroshe iyi application yoroshe utaja kuri live ushyiramo isaha gusa uregera amasaha bukeye uca usevinga ugasanga amahera yagiye uba usevinge gusa wamaze kuja kuri iyo ntuzenya kuri iyo live yayo ushobora gukora live ucara kuri pate vyonyene bukeye rero uhita usevinga amahera yamaze kugira application nyinshi simeze reka rero ndagushimire ko tuganiriye akanya gatoya hanyuma kandi ukaba wigishije abantu nibaza yuko abaza gushaka bumvise ko ari Yakimana Consolate ndagushira ko linki kandi no kuri bantu munkurikiye murabizi ko Daniel Mugisha ategera avuga uburofa iyi ni ibintu by'ukuri amafaranga uzoyinjiza ego abari makeya mugabo nta amamega yawe gusa no kumara umwanya uri kuraraba ivyo yakubwiye azobibigisha arafise groupe mwinjiza amafaranga muzogaruka kujya mwamubwira muri commentaire muze gushinga intahe murabizi ko jewe ntigira ntangaza ibintu ntahagazeko no kuri naravyiboneye maze ukwezi ndabibonye niyo mpamvu ndabitangaje merci rero kandi ugira ibihe byiza